bwo gushaka kuzimanganya Imana. Niyo nsiguro sekibi n'ubukozi bw'ikibi bizoba bishitse ku rugero rwa nyuma, ni ukuvuga vyimonogoje gushikaho bishaka no kuzimanganya Imana. Uze mu mitima yacu utuzanire n'inema. Ivyamwa vya Mutima Mweranda mu kiganiro Pentecote nshasha. Kuko turabawe twese. None ko ibihe turimo bitoroshe, mbega abantu nta bukiriro bafise, n'ubu nyene inyishu tuyihabwa na Padiri Amando Kana. Inyifato y'abigishwa muri ico gihe niyihe? Gusenga cyane kuko hazoba hasigaye Imana. Murazi iyo bise umwana ngo naho Imana ico bivuga ngo naho Imana je hariho tuvukana yitwa Nahayo, no kuvuga bamwise iryo zina baravye ingene uwo mwana yavutse afise inkorora yakanira ku buryo yashobora gukorora nk'iminota 10 adahagaritse, gasigara sevura gusa, bacamwita Nahayo. Abaganga ntaco bagishoboye kandi yarakuze. Ico gihe rero cishano ry'agahomera bumwe ni igihe cyo gusenga cyane kuko hazoba hagezaho Imana, hazoba arahayo. Kubw'abantu ntaco muzoba mugishoboye, niko Yesu ashaka kuvuga. Kubw'abantu ntaco muzoba mugishobora. Igisabisho nico cyonyene kizotuma mukira ayo mabi, no kuvuga uguhindukirira Imana rwose. Ayo marushwa y'iyo minsi azopfa guhera buno nyene izuba rice rizima, ukwezi niko kucaka, inyenyeri zikoragurike ziba kwijuru, n'ubukomezi bw'ijuru nyene bunyiginyuke, kubera ko umwana w'umuntu umukama n'umukiza wacu Yesu Kristo azoba aserutse ku bicu by'ijuru afise inganji n'ubunahazwa bwinshi. Iyo nganji yiwe n'umwakaka w'ubunahazwa bwiwe nivyo bizotuma izuba n'ukwezi bizimangana, inyenyeri zikinjura. Aserutse izuba nacyo rikimaze ku mwakaka wiwe, izuba rizoba ari nk'ikara rizimye, ukwezi kuzoba ari nk'igiti kiri ngaho, inyenyeri zizokinjura zose. Aserutse umwakaka wiwe, ibyo byose bizoba, no kuvuga ni ibintu bizoba biriko bikinjura bimubisa. N'izuba ntirizoba rikiri izuba, ukwezi, inyenyeri byose bizoba ari nk'ibintu ataco bimaze umwana w'umuntu aserutse. Abantu rero b'intara zose, abantu bose b'intara zose aho bari hose bazomubona, bamuborogere bitikubita ku gikiriza bamusaba ikigongwe. Niho rero azoca arungika abamarayika biwe ngo bakoranye abatowe babinjize mu nazwa bwiwe. Ico nico gikuru rero muri ivyo bintu byose biriko biravugwa, nico twiteze. Ibindi byose naho bizoba nagahita, twebwe turindiriye ubuhirwe bw'ijuru n'ihindukira ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo.
Pentecote nshasha aho turiko turabayagira ibimenyetso vy'ibihe turimwo n'inyifato abigisha bogira. Umutumire wacu ni Padiri Amando Kana. Padiri rero arahejeje kutubwira ko ibishobora guhubisha umuntu ari vyinshi, ubu naho aduhamagarira kubaza imitima kuko ivyo tubwirwa canke duhura vyose atari bitwubaka. Muti none bigenda gute mu gusobanura imitima? N'ubu nyene inyishu na Padiri Amando Kana. Birakenewe rero gusobanura imitima. Abo bantu bose bavuga ivyo bintu byose bivugwa, abantu bavuga ibi n'abavuga biriya n'abasubira biriya, twomenya gute ko ari ab'Imana canke atari ab'Imana? Abigishwa ba Yezu bamaze kumubaza ngo abasigurire igihe ivyo bintu bizobera byo gusambagurika kw'igisagara n'igisengera ataziboye zose kigeze kurindi, ngo tubarira n'ivyo bizoshikira n'ikimenyetso caho uzozira naho isi zoherera. Yezu ntiyaciye atangura kubabwira ivyo bamubajije biraba ibimenyetso bamusavye, oya yaciye ahera nyabuna kubigisha ati muritegereze murabe maso ntihagire ubahubisha bahenda, kuko benshi bazoza bitira izina ryanje, hazoza abantu bangushi benshi n'abigira abahanuzi benshi. Abivuze yisubiriza uko kugaruka rero kuri iyo mpanuro gatatu kose bitwumvisha ko Yezu yarazi neza ko abigishwa bazotegezwa gushishoza no gutohoza rwose. None twotandukanya gute abahanuzi b'ukuri n'ab'ibinyoma? Twomenya gute ko umuntu ariko aravuga ari uw'Imana canke atari uw'Imana? Twomenya gute ko ibintu ariko aravuga biva kuri mutima w'Imana canke biva ku wundi mutima? Hariho ibintu indwi bifasha gusobanura neza imitima. Umutima uvugisha umuntu uwo ari wo, ko ari uw'Imana canke ari uwa sekibi. Nivyo vyibi umuntu atanguye kuvuga akubwira ibintu naho vyoba ivy'Imana ntucusya bwose. Icambere c'uguherako, mbe uyo muntu arondera kwerekeza abantu kuri Yezu Kristu canke kubiyerekeza ko wenyene? Igihe Petero na Yohani bakiza ca kimuga cagumye kibihambiriye ko kitabavirira, abantu bakaguma babitegereza. Petero yacababwira ngo mbe mw'abantu b'i Yerusalemu, ngo ni muguma muduhanze amaso nk'uko umenga uyu muntu twamukirije kubera ubweranda bwacu canke ububasha bwacu. Nimuze mwabimenya uyu muntu yakijijwe n'izina rya Yezu. Umwe mwebwe mwabamba Imana nayo mukamwica, Imana ikamuzura mu bafu. Ni kuki muduhanze amaso nk'uko umenga twamukirije ku bweranda bwacu no ku bubasha bwacu? Murumva nk'uyo ucamba ko ari uw'Imana. Paulo na Silasi barageze ahantu barakora igitangaro, bakiza umuntu yavutse ari kimuga. Abantu b'ico gisagara baca barakorana bazana imbago ngo bahereze. Barabahambariye gose. Turi abantu nk'abo, nta mbagwa dukeneye, nta mbagwa muduhereze. Yezu Kristu umwana w'Imana yapfuye akazuka, niwe yakijije uyo muntu. Icambere rero nico, mbe uyo muntu arondera kwerekeza abantu kuri Yezu Kristu canke arondera kubiyerekeza ko wenyene? Mbe arondera inyungu iteka n'inazwe rya Yezu Kristu canke arondera inyungu yiwe nyene? Ica kabiri c'uguhinyuza, mbe ivyo avuga, ivyo uyo muntu avuga birajanye n'ukwemera twasigaranywe n'abatumwa n'inyigisho zose za Ekleziya Gatolika? Ubugira gatatu, mbe ivyo uyo muntu avuga biza vyubaka Ekleziya, umubiri wa Kristu, mu kuri no mu rukundo? Ubugira kane, mbe uyu muntu aragamburukira adahigima abakuru b'Ekleziya n'abo bose bashinzwe n'Ekleziya ibanga ryo kurongora bene wabo mu bibanza no mu rugero barimo? Umukristu ari kw'isikisare y'inaka ku rugero arimo rw'isikisare abwiza kugamburukira mwarimu mukuru. Umunyamuhari w'iyo sikirisare wese abwiza kugamburukira mwarimu mukuru. Mwarimu mukuru nawe akagamburukira patiri mukuru. Patiri mukuru nawe akagamburukira musenyeri. Musenyeri nawe akagamburukira papa. Papa nawe akagamburukira Kristo. Uwo wese rero agomba kwigirira utuntu twiwe, uwo ntaba kiri ugenzwa na mutima, kuko mutima ni mutima yubaka Ekleziya. Umuntu rero atagamburukira abakuru b'Ekleziya, ntagamburukire abo Ekleziya yashinze ibanga ryo kurongora abandi mu kibanza no ku rugero aba arimwo, uyo ntagenzwa na mutima w'Imana, agenzwa n'uwundi mutima.
gatanu, mbe ivyo umuntu avuga biraroranye canke birashigikira igikorwa mutima mweranda ariko ararangura muri uyo mwanya. Mbe ivyo umuntu avuga biraroranye canke birashigikira igikorwa mutima mweranda ariko ararangura muri uyo mwanya. Paulo mweranda na Silasi barashitse aho bagenda kwigisha. Paulo atanguye kwigisha hagaca haba umuntu w'umupfumukazi, umukobwa ari mw'ishetani yo gupfumura. Paulo akurira mu kanwa gwavuge nawe akazarasovya ngo abo bantu babigisha inzira y'Imana yo mwijuru, ngo abantu n'abantu b'Imana. Paulo asubiye kuvuga agaca asovya ngo abo bantu n'abantu b'Imana babigisha inzira y'Imana yo mwijuru. Uko Paulo avuze nawe asovya, avuze nawe ivyo yavuga mu mva vyari bibi, ntivyari ivyo, ariko umwanya yabivugira ko wariwo. Hari ushobora kuza akavuga ibintu vyo mugabo none ivyo uyo muntu avuga biraroranye canke birashigikira igikorwa mutima mweranda ariko ararangura muri uyo mwanya. Yaramayeri yo kubabuza kwigisha, mugabo avuze ibitari ivyo ntibari kumwumviriza, agaca avuga ibintu ishetani yamuvugisha. Paulo ngo yakevye arashegeshwa, acavuga ngo wa shetani we ndagutegetse va muri uyo muntu, ishira mu mvamo bwa bufumu buca burahe. Bwa Paulo yarakubiswe kuko abahora bamukoresha mu gupfumura baciye babura, baramwoteye benase kubera yakuye muri uwo mukobwa ububasha bwo gupfumura. Yari umukobwa w'umucumbakazi muri paruwase ya Kinyinya. Naragiyeyo hareze imyaka 2 mu bintu vy'abitegura Efesio. Turi mu misa ya Efesio hajya dukiriza kwikiriza, duhejeje kuvuga akira muge mwese kiri mu bibanza gutanga ku bwanyu, nkirije akigeme kari nkari inyuma gatangura kuvuga ubujambo ko mukama yenze ibiki karavuga ubujambo. Nkirije amaraso ya Kristo gasubira bya bindi nyene, ibintu bukavugishwa kuko nazimana. Mpejeje imisa na cyendagani uyo mukobwa yavuze kwikiriza avugishwa na shetani. Abari ngaha muramucungera neza murabe avugishwa ni shetani, si Yesu Kristo amuvugisha, si mutima w'Imana. Kibyo yagira ntibiroranye n'igihe turimo. Igihe cikiriza, igihe cikiriza bose babwizwa kuraba Yesu, we yaca avuga ngo bamurabe. Nukuvuga mbega ivyo uyo muntu avuga biraroranye canke birashigikira igikorwa mutima mweranda ariko ararangura muri uyo mwanya. Muri uyo mwanya wikiriza mutima mweranda ariko ararangura igikorwa cyo kwitanga kwa Yesu Kristo. Ntashobora rero gukura amaso kuri Yesu Kristo n'amatwi y'abantu n'imitima y'abantu ngo bije ku kakobwa kariko karajejemba ubwo kajeje mbari. Nkuwo nakiyemenya ko uwo muntu si uw'Imana. Bo baciye bambwira ngo yahora yamavugisha, uremura amenya umutima umuvugisha wari wo ndawabwiye no washetani. Ubwa gatandatu, mbe uyo muntu ararangwa koko no kwifata ruto no kwicisha bugufi gushingiye ku kwizera Imana nk'umwana mu gikorwa cayo. Kuko icerekana ko umuntu agenzwa na mutima w'Imana n'uwo mutima wo kwifata ruto no kwicisha bugufi. Umuntu wese yishira hejuru agomba kwiyemeza, yirata, umutima umugenza ashatu ubumenyi. Se byishime ni shetani. Shetani irangwa n'ubwishime no kwishira hejuru no kwiyemeza no gukangara. Ubwindwi, mbe uyo muntu ubuzima bwiwe n'imigenzo yiwe biragororotse. Ibaruwa rya mbere ya Yohani ikigabane ca 3 akarongo k'10 niho Yohana avuga ngo ngiki ikiranga abana b'Imana n'abana b'ishetani. Udakora ubutungane wese si uw'Imana, cyo kimwe n'udakunda mwene wawe. Muravyumvise? Udakora ubutungane wese si uw'Imana, cyo kimwe n'udakunda mwene wawe. Umuntu wese naho yoba avuga gute, akora ibitangaro gute, imbere yo kumwemera banza utohoza urabe ubuzima bwiwe. Muravyumva? Hari umuntu jewe numvise abantu badederera gose muri ibi bihe bose ariwe baninahaza bagumamaza. None wewe umuvuga kwikije ndaco ndavuga ko sindatohoza, nzotanga kumuvuga ko ikintu maze gutohoza. Sinzi nahakorera, ntegeza kubanza gutohoza ndarondera. None ninde ubwira uwo muntu ahaba ngo twese ntituza ahaba tumva ku maradi nta numwe azahabeka, nta numwe. Ndarondera gushika Imana yabonye narondekera iranzanira ngaha nyene umuntu ahazi. Yo kumbaze byiwe atanditse nuko ndabirondera, arambwira cyandamenya ko uyu muntu ubutungane ntagira namba, gukunda mwene wawe ntagira namba. Cyamba ndahejeje itohoza ryawe. Mbe uyo muntu ubuzima bwiwe n'imigenzo yiwe biragororotse. Imbere yo gukurikira umuntu banza utohoze, banza ubaze ubuzima bwiwe ni nyabaki, imigenzo yimeze gute. Ngiki
ikiranga abana b'Imana n'abana b'ishetani. Udakora ubutungane wese si uw'Imana, cyo kimwe n'udakunda mwene wabo. Ubu abantu bapfa gukurikira, bapfa kumva ngo n'umuntu asengera abantu, arasengera abarwayi, ho gitugende. Abahanuzi b'ibinyoma barazikora b'ibinyoma. Muri iyi myaka umuntu yigira akazeze ntatohoze, ntazomenya bamujanye bafashe izuru bajana izo ngingo indwi zirashobora gufasha uwo wese yanka gukurikira bangushi. Muri ibi bihe havugwa byinshi, benshi bagomba gutakaza abantu, abandi bagomba gufata ikibanza cya Kristo. Birakenewe kugira umutima utohoza. None rero muvukanyi, ugomba kugenzwa na mutima mweranda, ntugenzwe n'undi mutima. Ugomba gukurikira Yesu Kristo, ntukurikire nyaringa. Tohoza, hinyuza, shishoza, hanuza, kandi ube maso, kuko waraburiwe n'Umukama. None rero ndababuriye murabyumvise. Niko yagize, ndababuriye murabyumvise. Hari igihe usanga mbere bitakorohera guca ubona buno nyene ko umuntu ari uw'Imana cyangwa atari uw'Imana. Hari igihe usanga bitoroshe, mugabo fata umwanya ntupfe gukurikira mutima w'Imana, umubaze, usenge, urabe ko uyu muntu agenzwa na mutima w'Imana cyangwa na mutima wa sekibi. Iyo ibintu bibaye bukwi na bukwi, hariho ibintu bine bishobora kubwira ko ari iby'Imana cyangwa ari ibya sekibi, kuko ibintu biba kuri sekibi byose birangwa n'ibintu bine. Nk'ubu hagize umuntu yaduka akavuga ibintu ngaha, hari ibintu bine uteza guhinyuriza. Ibiva kuri sekibi, birafite ibintu bine bibiranga: birahugumvya, sa trouble, birahumanya, sa suye, biracanishamo, sa divise, biratyoza ivyeranda, sa blasphème. Shetani ibyo bintu bine birayiranga: trouble, suye, divise, blasphème. Guhumanya, gucanishamwo no gutyoza ivyeranda. Aho ikorera ibyo bintu bine vyama bihari.